Bamwe mu bakora ku binyabiziga byari bisanzwe biraraha ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda batubwiye ko bandikiye ubutumwa bugufi bubamenyesha ko batagomba kubiharaza iri joro. Tumaze kumva message kano kanya ngo imodoka ngo zirava hano zizamutse zisubire ruguru, ariko noneho amakuru tugeze aka kanya batubwiye ko nta modoka iri burara ahangaha. Ukurikije ibitangazwa n'abaturiye uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri ukoreshwa kenshi n'imodoka nini zitwara imizigo, uko kurasana kwaciye igikuba mu baturage ku buryo hari n'abahunze ingo zabo by'akanya gato. Uyu utashatse ko amazina yatangazwa, Ijwi rya Amerika tumusanze hafi y'uyu mupaka mu murenge wa Mururu w'akarere ka Rusizi. Kuko twe dutuye hano haruguru mu musozi, twayumvishe duhita ko tubyutsa abana nyine turahunga nko mu masako. Ko yabanje kubitira hano hakurya byongera bikubitira hariya muri esikariye hari, noneho bakubita menshi cyane kabisa, duhita ko duhunga. Ijwi rya Amerika isanganira Washington DC mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese muduteramanye, muri kumwe naho yanitanga ishaka. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bwaburiye abanyamerika baba mu Burundi cyane cyane Bujumbura ko bomera amagabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga. Nk'ingenzi zari zisanzwe zigendera Uburundi zica zitangura gucika intege kubera ko baba bamaze kumva yuko ivyo bibanza atamutekano urimo. Uyu ni Jean-Claude Sinzinkayo hatwara ishirahamwe MERPD rigwanya ikwiragira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha. Leta y'u Rwanda yatangaje ko hari abasirikare ba Kongo barashe mu gace k'umupaka Kongo ihana n'u Rwanda mu karere ka Rusizi. Ikigo c'ubuhinga bwa none co muri Israel kicivanze mu buryo bwa magendu mu matora mu bihugu vyinshi vyo kw'isi cane cane muri Afrika. Abahitanye na nyamugigima muri Syria na Turkiya barenze ibihumbi 40. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka rero duhera ayo tuza kubashikiriza mu karere hirya no hino ku isi. Ikigo c'ikoranabuhanga c'ubuhinga bwa none co muri Israel kivanze mu buryo bwa magendu mu matora mu bihugu vyinshi vyo ku isi na cane cane bakaba babikoze muri Afrika. Thomas Kamirindi araduha idonido kuri inkuru. Inkuru yatangajwe uyu munsi kuwa gatatu n'urunana rw'abanyamakuru b'abacukumbuzi rwitwa Forbidden Stories rufite icyicaro gikuru mu Bufaransa. Ni narwo rwatahuye ibya kakambashu kitwa Pegasus mu 2021. Aba banyamakuru bise kiriya kigo cy'ikoranabuhanga Team George bemeza ko kitazwi n'amategeko yo muri Israeli ariko ko kigizwe n'abantu babaye mu nzego z'umutekano z'icyo gihugu. Abanyamakuru batatu b'abanyamuryango muri Forbidden Stories, umwe ukorera Radio France y'i Paris, undi w'ikinyamakuru gisohoka buri munsi Haaretz cyo muri Israeli, n'uwa gatatu w'ikinyamakuru The Marker nacyo cyo muri Israeli, babeshye Team George ko bashobora kuba abakiriya bayo, bituma babasha kumara amezi n'amezi bayitaraho amakuru. Bityo batahuye ko Team George yayobeje abaturage mu matora y'abakuru b'ibihugu 33 byo ku isi. 2/3 muri byo ni ukuvuga 22 n'ibyo muri Afurika. Usibye ibyo bamenye ko muri ayo matora 33, 27 yageze ku byo abasabye Team George kubafasha bashakaga, bivuze ko batsinze amatora. Team George ikorera abayigannye, ikoresha cyane cyane imbuga nkoranyambaga za magendu, ikazinyuzaho amakuru ayobya abaturage mu gihe cy'amatora. Ubundi yinjira muri konti z'abantu nka Gmail, Google Drive, Telegram, ikazigarurira maze ikazikoresha uko ishaka nk'uko Forbidden Stories ibyemeza. Urakoze Thomas Kamirindi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya urategekanya gushira ibihano bisha ku Burusiya. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ba ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu muryango w'Uburayi bemeje icyiciro cya 10 cy'ibihano. Umuyobozi w'inama nshingwabikorwa Ursula von der Leyen yatangaje ko bimwe muri ibi bihano bishya bibuza ibihugu by'Uburayi kugurisha mu Burusiya ibintu byose by'ikoranabuhanga mu by'intwaro za gisirikare. Bishobora kandi gushyirwa mu bikorwa no ku bindi bihugu bifasha Uburusiya mu by'intwaro. Urugero ni nka Irani iha Uburusiya drone za gisirikare. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 27 bigize umuryango w'Uburayi
bazasuzuma ibi bihano bishya ku wa mbere. Nibabyemeza, abakuru b'ibihugu nabo bazabiha umugisha nyuma yaho mu minsi izakurikiraho, bishobotse mbere y'itariki ya 24 y'uku kwezi, ubwo intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine izaba yujuje umwaka neza. Akenshi na kenshi Uburayi bufatira ibihano Uburusiya bwabivuganyeho n'inshuti zabwo magara nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, nabo kandi bakaza nyuma gutangaza ibindi bihano bisa n'iby'Uburayi. Ahandi naho abahitanywe na nyamugigima muri Syria na Turkiya barenze 40,000. Ibindi kuri no nkuru mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Ibiharuro vya nyuma vyatangajwe na President wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan vyerekana ko abahitanywe na nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu itariki ya 6 y'uku kwezi barenze 35,000. Ku ruhande rwa Syria, abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima barenga 5,500. Nyamugigima yumvikanye muri ivyo bihugu uko ari bibiri nihitanye abantu benshi mu mateka ya Turkiya. Hagati aho, inyuma y'imisi 8 iyo nyamugigima isinzikaje Turukiya, hari abagikugwa munsi y'ibibomoke bagihemuka. Ejo kwa kabiri, abajeje gutabara barokoye umuyabaga w'imyaka 18 na mwene wabo w'imyaka 21. Abahinga bakagabisha amara ko amahirwe y'uko hari abandi boba bagihemuka ateragabanuka. Ayo makuru yose yagezweho hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu internet ni wezi3 radio yacu voa.com. Adresi yacu YouTube na Instagram na Facebook ni radio yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turaja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Ubwo buserukizi bwabibwiye abamenyesha makuru baba mu Burundi ko bomera amagabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga. Inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Ubwo buserukizi bwaburiye abanyamerika baba mu Burundi ko bomera magabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga. Igihugu ca Amerika cerekanye mu itangazo cashize ahabona ko bimwe muri ivyo bibanza ari hagati mu gisagara ca Bujumbura, ahahoze isoko nkuru imaze imyaka irenga 10 ihiye, ubu hakaba hari umusaka. Aho ubuserukizi bwa Amerika buvuga ko hashobora kuba ubwicanyi bukomeye bw'iterwa ry'ibisasu nk'amagrenade. Ibindi bibanza Amerika ibona ko umutekano ari muke cane ni nko mu ntara ya Cibitoke na Bubanza zihana urubibe n'ishamba cimeza rya Kibira. Amerika yemeza ko ico gice kimaze imisi kiberamwo imigwano yabitwaje ibigwanisho batazwi. Hakiyongera ko n'intara ya Muramvya nayo nyene hano rubibe n'ishamba rya Kibira. Ubugizi bwa nabi bushobora gukogwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika, n'ubwicanyi, kunyuruza abantu, kwiba imodoka, ibitero vy'ibisasu, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika yibutsa ko abakora ubwo bugizi bwa nabi akenshi babangamira abanyamahanga babaronderamwo amafaranga y'agaciro n'ibindi. Itangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika ryerekana ko igipolisi c'u Burundi gifise uburyo n'ubumenyi buke kugira ngo kigwanye canke gikinge ayo mabi ataraba. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi kugira ngo agire ico abivuze ko. Gushika igihe twaheza guteguriye inkuru, Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntiyari bwatwishure. Amerika iremeza ko intoreka za politike zihitiye mu Burundi zacureshe, ariko ko agisigaye ubwicanyi bushobora gukogwa umwanya n'umwanya n'abantu batazwi. Hakiyongera ko hakunze kuba n'imikwabu canke isakwa ry'igipolisi bishobora kubuza abanyamerika kwidegemvya. Amerika iti n'imipaka ishobora kugagwa atawimenyeshejwe imbere y'igihe. Abanyamerika basabwa kudatembera mw'ijoro no kutarenga igisagara ca Bujumbura guhera saa 12 z'umugoroba hamwe no mu mutwenzi imbere saa 12. Umwe mu bategetsi atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi ry'Amerika ko Amerika yarengeje urugero
kuko kubwiwe iryo tangazo ryerekana ko Uburundi bwafashwe nk'igihugu kiri mu ntambara. Ico bikoze bamwe mu bahinga mu vyerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko Uburundi budakwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean-Claude Senzinkayo atwara ishirahamwe MIRPD rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha. Nk'ingenzi zari zisanzwe zigendera Uburundi zica zitangura gucika intege kubera ko baba bamaze kumva yuko ivyo bibanza atamutekano urimwo. Ni ukuvuga yuko n'abanyagihugu nabo nyene baba muri ivyo bice vyavuzwe umutekano wabo ucutangura kuba nk'utameze neza kuko baca batangura kuvyiyumvamwo bafatiye kuri ayo makuru. Ahacu rero muri MIRPD tugasaba ko leta y'u Burundi ibicishije ku bashinzwe umutekano eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ivyo bibanza vyavuzwe ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi yoshikiriza kuri iryo tangazo y'ubuserukizi bwa Amerika. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatwishuye ko atakinini yo bivuga ko. Ijwi ry'Amerika ryamubajije insiguro yoha ayo makenga ya Amerika. Ntagwamiye asigura ko ataco leta y'u Burundi iragera kubishikiriza ko. Gusa amashami yigenga avuga ko ibihugu byose ubuserukizi bwa Amerika bwagiye buragabisha abanyagihugu babwo kwiyubara bwaba bufise amakuru akwiye kubwicanyi bushobora kuba. Ugasanga hamwe hakozwe ibitero vy'imigwi y'iterabwoba, ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu vy'igihugu. Ubuserukizi bwa Amerika bwasiguye kandi ko umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo hamwe n'imishamirano hagati y'u Rwanda na Kongo bishobora kubangamira umutekano mu Burundi mu bice ivyo bihugu bitatu bihuriyeko. Mu kiganiro aheruka guha abarundi mu kwezi guheze, umukuru w'igihugu yatangaje ko igihugu c'Uburundi ari nyabagendwa kandi ko umutekano wifashe neza mu mpande zose z'ubutaka bw'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yari yagabishije aboshaka guca intege abashaka kuzana imitahe yabo mu Burundi canke abagishaka kwambika isura mbi igihugu arongoye kuva mu mwaka wa 2020. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Arakoze Pierre Claver Niyonkuru kuri iyo nkuru. Igisirikare ca Rwanda RDF catanye mu mitwe ni ca Kongo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abaturiye uyu mupaka bavuga ko kuri uwo mupaka nako bavuga ko uko kurasana kwamaze hafi igice c'isaha mu masaha yo mu gitondo kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yageze ahavugwa ayo masasu. Ukurikije ibitangazwa n'abaturiye umupaka wa Rusizi ya kabiri ukoreshwa kenshi n'imodoka nini zitwara imizigo, uko kurasana kwaciye igikuba mu baturage ku buryo hari n'abahunze ingo zabo by'akanya gato. Uyu utashatse ko amazina yatangazwa, Ijwi ry'Amerika tumusanze hafi y'uyu mupaka mu murenge wa Mururu w'akarere ka Rusizi. Kuko twe tuye hano haruguru mu musozi, twayumvishe duhita ko tubyutsa abana nyine turahunga nko mu masaku. Ko yabanje kubitira hano hakurya byongera bikubitira hariya muri esikariye hari, noneho bakubita menshi cyane kabisa duhita ko duhunga. Ugereranyije byamaze nk'igihe kingana iki? Cyakoze ntibyabuze nk'iminota nka 30. Ho byagiye kugeraho bigacejeka, hashira kandi tukagira ngo birarangiye bikongera bigakubita. Mwabona siko mbyutsa abana, mbyutsa n'umugore turagenda nyine. Twagiye ruguru nyine aho bitatugeraho. Ubwo twageraga ku mupaka wabonaga ko urujya n'uruza rukomeje, ariko rw'abantu bakeya n'imodoka nkeya. Abasanzwe bashakira amaramuko ahi Rusizi no hakurya Bukavu bavuga ko kuri wa gatatu mu gitondo serivisi zo ku mipaka ku mpande zombi zabanje gutinda gutangira gutangwa, ariko nyuma ziza gusubukurwa. Natwe twazindutse rwose tubona nta muvumo ihari y'abantu, ariko byagezeho muri Kongo tubona batangiye gufungura abakongomani batangira kuza. Natwe twari turi kubirebera mu misozi, turi kubireba, turi kuvuga ati urana mu Rwanda wenda bafunze, tubonye abakongomani batangiye kuza nako tujya twabona kujya twagaruka ngaha. Twaje gake ariko turahashyika kugira ngo turebe se hari adukorera, kuko hari ikibazo cyaba cyahabaye twagubayeho twicaye, ariko aho nyuma y'amasaha twaje kuza gukora nta kibazo.
ubu hari imodoka zambutse zajyanye umuzigo i Kongo? Yego zagiye. Twebwe twasanze byabaye ko nashyitse hano 5:00 ndetse n'abo dufatikanyije twe tugera aha nyirizina 5:00 dutangira komuka 6:00. Mu itangazo cyasohoye kuri wa gatatu, igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavuze ko uko kurasana kwabaye hagana 10:00 z'igitondo cyo kuri wa gatatu. Kivuga ko intandaro y'uko gukozanyaho ari abasirikare ba Kongo bari hagati ya 12 na 14 bavogereye agace katagira uruhande kegukira aha ku mupaka, bagatangira kurasa ku ruhande rw'u Rwanda, hanyuma nacyo kikarasa mu kubishyura. RDF ivuga ko nta musirikare wayo waguye cyangwa ngo akomerekere muri uku kurasana kwabereye ku mupaka. Iki gisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko icya Kongo FARDC cyaje kugaruka hanyuma kigakuburaho ibyo byabereye. RDF igasoza ivuga ko yasabye itsinda rihuriweho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka kuza gukora iperereza kuri icyo gikorwa y'isi cy'ubushotoranyi. Icyakora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyuko gukozanyaho ku gisirikare cyayo n'icy'u Rwanda irabihakana, ikavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Bwana Teongwa Abijekasi utegeka intara ya Kivu y'Epfo yavuze ko inzego z'igisirikare n'igipolisi za Kongo zikorera ku mupaka wa Rusizi ya 2 zarasanye n'abajura ku ruhande rwa Kongo, ariko nta warashe mu Rwanda. Uyu mutegetsi avuga ko abo bajura bitwaje imbunda bageragezaga kwiba muri karitsiye yegereye umupaka bateshejwe, ndetse umwe muri bo yarashwe akahagwa, hakaba n'abandi batawe muri yombi. Bwana Ngwabijekasi avuga ko nta musirikare n'umwe wa FARDC wageze mu gace katagira uruhande kegukira zone neutre cyangwa ngo arase mu Rwanda. Guverineri wa Kivu y'Epfo akavuga ko ibyo u Rwanda rurimo gukora ari uguhimba ibinyoma rwigira inzirakarengane kugira ngo rushake impamvu yo gushoza intambara ku ntara ategeka nk'uko rurimo kubikora muri Kivu ya ruguru. Twagerageje kuvugisha Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira igisirikare cy'u Rwanda ku bijyanye n'ibyabaye ndetse n'ikirimo gukorwa, ariko ntibyadukundiye. Inshuro twahamagaye telefone ye ngendanwa ntiyitabwaga, n'ubutumwa twamwohereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaratarabusubiza. Bamwe mu bakora ku binyabiziga byari bisanzwe biraraha ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda batubwiye ko bandikiye ubutumwa bugufi bubamenyesha ko batagomba kubiharazira ijoro. Ikijyanye n'impungenge wenda z'abadatabuje baduha akazi, ubwo no kuvuga ngo bazi ko mu message kano kanya ngo imodoka ngo zirava hano zizamutse zisubire ruguru. Ariko noneho amakuru tugeze aka kanya batubwiye ko nta modoka iri burara ahangaha. Ubwo ni imodoka ipakiye umuzigo irakata wenda ijye guhagarara ku gasantere raruguru. Nuko amakuru ahagaze aka kanya ni mu rwego rw'umutekano. Uku gukozanyaho kuvugwa hagati y'ibisirikare by'ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, ku mupaka ubihuza kubaye mu gihe umwuka ukomeza kuba mubi hagati y'ibi bihugu bituranyi bishinjanya gushyigikira inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Kongo ishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 mu kuziha ibikoresho n'abarwanyi mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cyayo FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibyo ariko u Rwanda rurabihakana, ahubwo rugashinja Kongo gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwarwo. Kugeza ubu umuhate w'ibihugu yabo byo mu karere no hanze yako mu kugerageza guhagarika intambara ishyamiranyije igisirikare cya leta ya Kongo na M23 hamwe no guhosha umwuka mubi yateje hagati y'ibi bihugu bituranyi nta gifatika uratanga. Urakoze Mr. Clemutijima kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, mu gashoka Mageragere i Kigali kuri uyu wa gatatu huguruwe ivyumba abanyororo bazoza baraburaniramwo hifashishijwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Inkuru tugezwa hano mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yagiye aho iyo programme yatanguye. Iyo ugeze muri iyi gereza ya Mageragere uhasanga ibyumba byinshi biri ku murongo. Buri cyumba harimo abagororwa barimo kuburana, abandi bategereje kuburana. Harimo kandi umucamanza urimo kuburanisha, ariko we yabaga yicaye mu cyumba cy'urukiko akagaragara kuri televiziyo nini yari mu cyumba gito cyaburanishirizwagamo. Usibye abagororwa bari mu cyumba ndetse n'umucamanza wagaragaraga kuri televiziyo, nta wundi muntu wagaragaraga muri icyo cyumba cyari kuri gereza. Buri mugororwa yabaga yicaye ku muryango wanditseho urukiko rugomba kumuburanisha. Hari bamwe wasangaga handitseho urukiko rw'ibanze rwa Gasabo, urwa Nyamata cyangwa urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Umuyobozi w'amagereza mu Rwanda Juvenal Mariza Munda yagaragaje itandukaniro ry'iyi gahunda yatangijwe n'iyari isanzweho yifashishijwe mu gihe cya COVID-19. Urere igishya kije nuko hari ibyumba byabugenewe bikoreshwa gusa ukazi ko kuburaniramo, birimo n'ibikoresho by'ingenzi. Muri COVID twakoreshaga Skype gusa, dutangiye gushyiramo ibyo bita video conferencing facilities. Mwabonye bino byumba bya mbere ko amashusho agaragara neza, screen nini. Iyi gahunda yatangirijwe muri gereza ya Mageragere, izanashyirwa muri gereza ya Rwamagana, Rubavu ndetse na Nyamagabe nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'amagereza mu Rwanda. Iyi gahunda kandi irareba abagifite imanza bose nk'uko bisobanurwa n'uyu muyobozi. Ni umushinga watewe inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP
yatanzweho miliyoni zikabakaba 500 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku ruhande rw'amagereza rwo rwahawe miliyoni zisaga 120 azafasha uru rwego kubaka ibyumba bizajya byifashishwa mu kuburana hirya no hino mu magereza yo mu Rwanda ndetse no gushyiraho ibindi bikoresho byifashishwa. Abagororwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko ubu buryo ari bwiza, gusa basaba ko hari ibikwiye kubanza kwitabwaho. Byoroshya ubutabera kuboneka, nta waza ngo ataha ataburanye. Ubu buryo mbona butworohereza, ari nk'igihe bavuga kujya ku rukiko ukava hano mu gitondo ukirirweho bigashyika saa 2 z'ijoro, saa 3, urumva kuba ubu twegereye Skype biratworohera. Urabona uranasonza, ariko wasonza ukavuga ngo urubanza nirusoza ukegera kuri gereza ugahita urya bitakuvunye. Igikenewe ni uko wenda hagira ibyo twongerwa kugira ngo rezo ziboneke neza, kuko hari igihe umucamanza cyangwa se umushinjacyaha akubwira nk'ikintu mukumvikana ariko hakaba ibyo utumvise. Kuri gereza y'Amageragere hashyizweho inzu abavoka bicaramo baganira n'abakiriya babo ndetse n'icyumba abavoka bifashisha babikamo ibikoresho byabo no kwambariramo imyenda bakoresha bagiye kunganira abaregwa. Umunyamategeko Patrick Munini twamusanze kuri gereza y'Amageragere aganira n'umukiriya we. Kuri we yemeza ko iyi gahunda ari nziza. Twebwe nk'abavoka kugeza ubu nta kitubangamira kidasanzwe, ya makuru yose yakeneye urayabona. Ubu noneho ushobora no gusura umukiriya wawe nk'uko mubona naje hano kuri gereza, ndetse niyo mwavuganye adashobora kugera no ku rukiko uragenda ukaburana ku rukiko ko mwashoboye kubonana hano, ugatanga ubwunganizi kandi bidasaba ko yideplasa ngo aze ku rukiko se cyangwa uze hano kuri gereza. Nubwo barebwa ni gahunda bagaragaje ibyiza byayo, hari bamwe mu bagororwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko uburyo butazabafasha, kuko iyo bajyaga kuburana bajyaga babasha kubonana n'imiryango yabo yaje kubashyigikira. Tom Mulisa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba umushakashatsi mu bijyanye n'amategeko, nawe yumvikanishije ko ubu buryo bufite ibyiza byabwo ndetse n'ingorane ziburimo. Urabona ubundi ubusanzwe hari uburyo abantu benshi baza gukurikirana urubanza atari imfungwa gusa. Umuntu iyo yabaga aje nk'ariya nko mu rukiko akabona n'abo bantu, hari icyo nawe byamufashaga mu mutima we psychological. Umuyobozi w'amagereza mu Rwanda yagaragaje ko ari imyumvire ya bamwe ko ntacyo bizica ku mitangire y'ubutabera bunoze. Impungenge ni ya myumvire gusa abantu bumva ko agomba kubanza akajya imbere y'umucamanza akamwibonera, akajya areba nimba yamubonye neza. Igikurikizwa ni amategeko n'ibimenyetso. So waba uri umwe uhari yari ubutabera nyine n'ubutabera, n'impamvu bwite ubutabera. Ntabwo nkeka ko ufite abantu 1000 baje kugushyikira muri sare, umucamanza azacira urubanza akurikije abantu 1000, azacira urubanza akurikije ibimenyetso afite n'amategeko icyo ateganya. So rero nkeka ko hari imyumvire nyine navuga ikwiriye guhinduka, kandi bibaye na ngombwa ko n'abaje gushyigikira nabo bagira screen bareberaho nimba ibintu biri kugenda neza, nayo bizagenda byubaka. Nubona ko ari ibintu tugitangira. Kugeza ubu urwego rushinzwe imfungwa mu Rwanda rugaragaza ko gukoresha ubu buryo buzafasha urwego kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajyana abagororwa hirya no hino mu nkiko, ndetse bikagabanya n'umubare w'abagororwa batorokaga mu gihe bajyanywe kuburana. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rutangaza ko mu gihugu hose ubu hafungiye abagororwa 87,000, muri bo bagera ku 12,000 nibo bataraburana. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Rakoze Assumpta Kaboyi kuri iyo nkuru. Amakuru y'iradiyo Ijwi rya Amerika arabandanya. George Ndayizeye, umurundi akora muri sosiyete ikora indege ya Boeing ifise icicaro gikuru cayo mu gisagara ca Seattle muri leta ya Washington, yatsindiye agashimwe k'umwirabure yaranze umwaka w'2023 atanga intererano ntangere muri iyo sosiyete, aho asanzwe ari umuhinga, ni ukuvuga mu ingenieur akomeye, araba ukungena indege zubatse, akaraba ko atatunenge zifise kandi ko zubatse ku mategeko. Yakiriye ako gashimwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo, aramubwira ukungene yakiriye ako gashimwe. Ako gashimwe aho navyakira yari inkuru nziza cane, kubona yuko bantoye nk'umu-engineer yaranze umwaka w'2023 baraje contribution technique, uruhara ntangere nagize mw'ishirahamwe rikora indege ku ndege zitandukanye, hama n'ingene ama innovation nashize muri izo ndege dukora ubuhinga bushasha innovation, ubuhinga bushasha, hama n'urugero runini rwa contribution technique nashize muri izo ndege.
izo ndege niyo modeli imwe yitwa 787, iyindi modeli yitwa 777 igice 9. Niyi ni indege izotwara umukuru w'igihugu wa Amerika nakozeko, n'izindi ndege shasha twakozeko mugabo zitaragera gusohoka. Ako gashimwe kitiriwe Walt W. Braithwaite Legacy Award, uwo ni umuntu ki niki havuze kuri wewe ko bariko baratwumviriza? Uwo Walt Braithwaite yamuka mu gihugu ca Jamaica, nawe akaba yaragiye kuba mu gihugu c'Ubwongereza, hama mu nyuma ariga amashuri aza gukora muri iki kigo ca Boeing, aba umu engineer. Aho yabakoraga abaye umu engineer, yarazanye ubushakashatsi bushasha ingene bakwiye gukora indege bakoresheje ibintu bijanye na computer, kare ibintu byose barinda gucapa ku rupapuro, ivyuma twita ivyuma nyabwonko. Hama mu nyuma ashitse muri Boeing barahindura, bashaka bakoresha ivyo vyuma nyabwonko ngene bacapa n'ingene bakora indege. Hama mu nyuma araduga araba aho bita aba executive ngene nokuvuga mu Kirundi, abatwara sosiyete muri iyi sosiyete Boeing. Yabaye umwirabure wa mbere yashoboye gushikira ku rwego rwo hejuru mu batwara uru ruganda rwa Boeing. Mu nyuma aca bamugira kuba vice president wa Boeing muri Afrika. Urumva rero baravye uko ndiko ndaduga, baraba ama contribution ndiko ndagira, intererano ndiko nkurikizira gigiwe ingene ndiko ndakora. Woba uri umwirabure wa mbere akomoka muri Afrika aronsa ko gashimwe? Ego ndo wa mbere. Naho uravye abirabure muri Amerika uzubwa kangahe? Abirabure muri Amerika naho nyene bayi wa mbere akaronse kandi haraheze imyaka mikeya bagatangura. Ego ni muri ico gisata cawe rero? Ni muri iki gisata canje. Ego mugikura mwarigeze mwibaza muvi Burundi mu mashure mukiri bato muragashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mwoshitse aho urugero mugeze ko muri iki gihe n'inyuma yuko muronsa ko gashimwe? Navukiye mu ntara ya Makamba muri komine ya Vugizo, aho niga mu Gitabazi. Ibintu vyo nigeze nibaza, ndagenda kwiga nkakora ivyo banyigishije. Abavyeyi baragize intererano niniya muko niga, mugabo sinigeze nibaza ko nzoza gukora mw'ishirahamwe rya Boeing. Gusa n'ibitangaro mugana gumye nkora niga uko niga ndashika ngaha. Ufise imyaka ingahe George? Mfise imyaka 41. Uracari umuntu akiri muto muri avyo myaka n'urugero mugeze ko. Ako gashimwe gakomeye cyane mwaronse ku itariki 11 z'uku kwezi ku muhinga ntangere, yatanze intererano ntangere mu society ikora indege ya Boeing. Ku bwanyu gaho ubutumwa ubuhe dufate nk'ugwaruka mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi no ku mugabane wa Afrika muri make? Aho bampaka gashimwe hari ibindi bintu bibiri bavuga yuko ndi umuntu acira inzira abandi bantu, ahantu hatari inzira ndabacira inzira kugira bakurikira. Nkongera nkaba ntanga akarorero ku bandi bantu bifuza kuba aba engineer canke bifuza kuba ntwari. Nibaza rero ko aka karorero nobarira yuko abantu bakiri bato no kwiga, hanyuma nta kintu na kimwe badashobora kuba, hama bagakora gose, hama bakarondera abantu baba mentoringa, bakarondera abantu bavugana, muga yuko ushobora kubica ico cose wifuza, nta kintu kiguhagarika. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Murakoze. turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro vy'iradijwi rya Amerika kuri ino saha, ariko mbere yuko dusozera reka tubashikirije ibice bikuru vy'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko leta y'u Rwanda yatangaje ko hari abasirikare ba Kongo barashe mu gace k'umupaka na Kongo ihana urubibe n'u Rwanda mu karere ka Rusizi. Twabwiye ko ikigo c'ubuhinga bwa none co muri Israel civanze mu buryo bwa magendu mu matora mu bihugu vyinshi vyo kw'isi, cane cane muri Afrika. Handi naho abahitanywe na nyamugigima muri Syria na Turkiya bamaze kurenga ibihumbi 40. Aho ni naho rero turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Tubibutse yuko aya makuru yose n'ayandi yo kwiradijwe rya Amerika mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet. Adresse ni wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, kuri Facebook, Twitter na Instagram naho nyene ni VOA radio yacu. Ndashimiye abanywanyi batuteze amatwi, nshimira na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma yadufashije. Kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ibi biganiro twabateguriye vyari bihagariwe na Edi Gwema. Turabashimiye, mugire umugoroba mwiza.